murazi kandi ko twatanguye muri za mfunguro zitatu arizo ijambo ry'Imana, amasengesho na discipline. Ubu tugeze ku masengesho, kandi amasengesho twasanze kugira ngo utere imbere mu mpwemu, kugira ngo impwemu yawe itere imbere, ikintu cya mbere ari amasengesho, icya kabiri amasengesho, icya gatatu. Ivyo bintu bitatu birakwiye kugira ngo utere imbere mu mpwemu. Haleluya. Mugabo amasengesho y'umunyavyaha ngo ni gisesema imbere y'Imana, ngo ariko amasengesho y'umugororotsi ya la ngo ni mibavu imota neza. Amen. Mu gifaransa avuga ngo ni parfum. Haleluya. Urazi umuntu yisize aka parfum keza, umuntu wese acagomba guma mu motereza. Ariko umuntu ari gisesema, asa ni gisesema canke umuntu yoba sesema yoba ameze gute? Yoba yaguye mu ma ntuzenya hama akacaza imbere yanyu. Sivyo none? Sivyo none? Waguye muri ayo tuyitaye bayitanga iki amazirantoke kugira ngo tuyasige. Waguye mu mazirantoke n'uwisize parfum wo kwegera uyuhe? Amen. Amen. Imana nayikunda umuntu amota neza. Umuntu amota neza ni umuntu aba yejejwe imbere y'Imana. Haleluya. Mbwira mugenzi ati ni wezwe. Rindira inyisho ko atakwishuye. Uno munsi uve ngaha wejejwe. Mubwira ati uno munsi uve ngaha wejejwe. Nakwishure. Urupfu rwo guhitana mugabo ntibikabe, ariko mbabarire hari umunsi ruzo guhitana. Yesu akaza, ivyo vyose bibiri birashoboka, bize bidusange twejejwe, twigira iwacu kwa data wacu. Haleluya. 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 Ntitugiye kwa data buja, tugiye kwa data. Amen. Yesu yavuze ati ngiye kwa data ari we so. Amen. Tuye nk'aba petit frère ba Yesu. Amen. Ndumva ko nojyoherwa cyane kurusha. Haleluya. Kuko murazi ko turabaraganwa na Kristo. Yagiye kudutegurira aho tuba kugira ngo ahari abariho natwe tuzoba turi. Amen. Reka dusome igitabo cya Yosuwa. Yosuwa Yosuwa 16 ku murongo wa 17 kugeza kuri 20. Yosuwa 16 ku murongo wa 17 kugeza kuri 20 ni page y'amajana 254. Ni page y'amajana 254. 16 ku murongo wa 17 kugeza kuri 20 kugeza kuri 19. Yosuwa 6 page n'amajana 254. Page n'amajana 254. 6 17 kugeza 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi gisagara nibiri muri cyo vyose bicitse inyegu y'Uhoraho. Mugabo Rahabu umwe maraya abe ariwe arokoka bona bari mu nzu yiwe bose, kuko yanyegeje za ntumwa twatuma. Ariko mwebwe muzire akaziri nimugire icyo mukora ko muvyabaye inyegu y'Uhoraho, kuko nima vyifuza mukabikora ko muzoba muzaniye umuvumo n'ivyago Abisirayeli aho mushagaje. Ariko amafeza yose n'amazahabu n'ibintu byose byo mu miringa n'ivyo mu vyuma bibaye ivyera vy'Uhoraho bizoja mu bushinguro bwiwe. Imana idufashe. Imana yarivuganye na Yosuwa igihe bageze i Yeriko, basanga Yeriko ni gisagara kinini cyane kizingutswe n'amabuye. Vuga atamabuye. Ivyo bibuye rero vyari binini ku buryo abahinga bavuga ko urukuta, epesere y'urukuta canke intimba y'urukuta yashobora kuba ipima amametero nk'atanu canke 6. Nukuvuga ko bavuga ko imiduga ibiri ishobora kuharengana ikanabisanya hejuru y'urukuta. Nuvuga ko urwo rukuta atari nciyaho yarashoboye kurumena.
ni bombe zubu sinibaza ko ari ariyo yose ishobora kurumena. Ariko Imana ibaha strategy y'ingene baza gukora, ingene baza kwazenguka inshuro zitandatu, inshuro y'indwi bazunguka inshuro ndwi, ku munsi w'indi bazunguruka inshuro ndwi, hama igikuta kice cikubita hasi. Koko barabikoze, urukuta ruri kubita hasi, barinjira. Mugabe Imana ibabwira ati ibintu byose muza gukurayo, ibintu byose muza gusahura muri ico gisagara bibaye inyegu yanje je uhoraho. Ntihagira umuntu numwe akurayo na kimwe, kandi nihagira ukurayo na kimwe bizozanira umuvumo mwebwe Abisirayeli. Aha turi ku gice cya 6. Ugiye ku gice c'indwi urabona ngaha titire ivuga ngo icyaha cya 4. Bari ku rugamba, bariko barasahura, bazana babika mu bubiko bw'Imana umugabo yitwa Akani. Akani wewe acasahura ajana mu ihema giwe. Tibisuma pole sana. Abandi bari ku rugamba, bariko bakora nk'uko Imana igomba, nawe ari ku rugamba ariko akora nk'uko umutima wiwe ugomba. Abandi bariko basahura nk'uko Imana yababwiye, basahura bashira mu bubiko bw'Imana, nawe ariko asahura abika mu ihema giwe. Buri bisuma ntivyoroherwa. Wewe baza bari bivye nde? Ntibari bivye Yeriko, bari bivye Imana. Kuko Imana yari maze kubifata, nagira mvuge ku nguvu, niyo nyene vyose. Haleluya. Imana yavuze ngo amafeza n'inzahabu ni ivyanje. Haleluya. Hari gihe ivyawe bihera ugatangura kutumikomo ngo urumva niyo iba yafashe kuri vya bindi, niyo nyene vyo. Haleluya. Kumbe Akani afise icyaha muri we. Yosuwa yababwiye bose ati ntiyagire n'umuntu numwe akuramo n'ikintu na kimwe. Bahejeje gukubita Yeriko, hagira aho baja gufata Hayi, igisagara citwa Hayi. Bakigezeko batuma kwanza abatasi, abapererezi, aba espion, bagenda gutata ico gihugu. Bahageze basanga utugabo twaho turi faible ku buryo baje bacabwira Yosuwa ati nimwirinde wigora urungika abagabo benshi, rungika abasirikare bake nk'ibihumbi 2 canke 3. Yosuwa akora nkuko, acahitana abasoda bake nka 2000, acahitana nka 3000 barengaho gato, aca barungika ihayi. Bakihagera barakubitwa, babicamo kwanza 33, vuga ngo 33. Baca barakubitwa, bariruka baromoka. Bageze kwa Yosuwa avuga ati no, impossible. Twushobora kuba twarakubise Yeriko, mugabo agasagara gatonya nka Hayi katagira n'abasirikare benshi kadukubite nkuko. Ararira rero. Yosuwa ati Mana none abanyakanani nibumva ko twakubiswe, kandi tuko turerekeza Kanani, utu twari dusagara dukikuje Kanani. Kanani cyo cyari kinini cyane, gikomeye cyane, kandi cyo bari bagiye gutera kuko baje bava muri Misiri imyaka 40 irashize bariko baja i Kanani. None udusagara tuzingutse igisagara cya gikomeye cya Yeriko bagikubise hasi, none kahayi kakapeti karansi. Ararira aritanamurira ko impuzu ajyama mu ivu. Kera rero barasenga, apana ivyiwanyu usenga n'amaboko mu mufuko ugasenga ikibosi. Haleluya Mana. Amen amen. Urakoze Bana. Ukacutura imibengo. Asante Yesu. Barasenga kugeza Imana binanira kwikausha. Bakitantamurira kw'impuzu acarasenga. Imana imubwira ati no, reka kwitantamurira kw'impuzu, reka kuryama hasi, reka kuboroga, reka nkubwira icyabaye. Hamagara umuryango ku muryango ugenda urabe. Bahamagaye umuryango ku muryango basanga kuri Akani. Akani wowe wakoze ibiki? Yosuwa aramuhamagara amubwira ati mbwiza ukuri. Kandi umbwiza ukuri. Niyo cyamubwira ati buriya hajya mwe mwayora mujana mu nzu y'Imana, je nayora shira. Iminsi y'umusumi bibaye, iyindi nkuru ndibaza ko ari inkuru gusa, ngo abasuma bagize inama bavuga ati no kameme ifoko duhindura dusabe indi minsi. Iminsi 40 ni mike. Ati iminsi 40, umunsi musuma bavuga ngo ni 40 ni mike vraiment. Kuba wivye 40 gusa kandi ubuzima bw'ubuzimvye bugoye, wamaze kuba inshuro 40 gusa bakaca bagufata kaba kakiriga kibatuma dushira kwijana basi.
naho busha kwijana imera nimera kuzofatwa. Mbwira mugenza umugabo ntumurabe ntumwagiza ati nimbura umusumu uzofatwa. Numurabe ntava yibaza ko wamwagirije. Yosuwa avuga ati no kameme hari umuntu yokora nkibi turi ku rugamba. Hari wakora nkibi turi ku rugamba. Ndibuka ikindi gihe hari habaye igikorane ahantu kanaka twe twari twasigaye abandi bagiye mu gikorane. Bahezagiwe imigisha ari imigisha. Hama hageraho baja kuruhuka namba ari saa 8 y'ijoro namba saa 9 y'ijoro. Umusore umwe acara yomboka buke agiye gukura impuzu umuntu w'umwigeme aho baryamye bari ko barahezagirwa biryame. Abandi bari ku rugamba nawe ugiye. Imana ivuga ngo kura akani muri mwebwe. Imana ivuga ati hagize numwe yiba ndabihora mwese. Sinzi ko birashika. Abaririmbyi mwe murabizi mugategura indirimbo mukayiryosha magera kuri tene bikanga. Sinzi ko birigira bibashikira. Bisaba ko mukura mu akane kutavyumva. Protokole mukaba mwateguye protokole yanyu nziza iryosha. Hamagera mu mwanya wo gukora ukazubona nk'ubu murapanza abantu aho hose imbere huzuye mugabo uje umuzanye kugera ngaha imbere kutangura kuraba uwo wokurayo ukacumumva isoni ukacumura bawo ndi umuzanye ukaca wirabisha hirye kwiyagaza kuramo akane. Ivyaha bikomakomeye vroma wowe ntibikuzako. Ugira uraboregwa oya. Ugira urasambana ugira wowe uriba oya. Mugabo uratrisha mu ishuri ubwo urabesha kameme nubu nyene waruhejeje kubesha mu kanya gaheze. No kutevye ndindira mu minota 2 nzobanshitse kandi uzi kutazoburashika. No kameme kabwira umukobwa ati ndagukunda sinsinzira ko bwawe kacuzinya telefone hagira saa 8 y'ijoro kacuyatsa ukacumandikira ka message ati nubu nta nagatiro ndaronka ndakwiyumvira gusa ukacuzinya. Imana ikivuga ati sinshobora kubahezagira akana kirimo. Abisirayeli bari bakaze bari bazi ikintu citwa ibuye. Bana sesana ikintu citwa ibuye bara cyo musinzogera bw'Isirayeli nzobanza kuraba amabuye kwanza icambere baca barengera. Yesuwa acababwira ati no genda murabe ko yavuze ko ari byo. Baca bagenda mu ihema giwe bimvye aho yababwiye basanga koko yarivye yaranyomoje. Baca basanga munsi y'ivyo yivye yashizemo amafeza yandi yarivye n'amazahabu. Cyagata sawa Abisirayeli nta musama. Apana vya bindi Yesu yavuga ngo kubabarira. Abisirayeli ntavyo bari bazi ko Yesu ntiyari bwazi. Inuzenya ingumu yajana n'iyindi. Ijisho ryajana n'irindi. Ntavyo tuvuga ngo mubabarire ngo urabe ingene mu bihuza ukazamva ibiganiro byo gusubiza hamwe no kuburekuriranira. Ntivyari ivyo. Mukobwa asambanye cyangwa umugore asambanye yari iki? Amabuye ngo kwere. Umugabo yivye yaramabuye. Baca bafata akani n'umugore wiwe n'abahungu biwe n'ibintu vyiwe n'ihema giwe baraterura bashira ku musozi umwe wese nibuye. Barakubise ikintu citwa ibuye kugezaho akani apfa n'umugore wiwe atazi ingene urabona n'abana biwe batazi ingene vya bose barakubitwa. Baje gufa baca bafata barabaturira nagira mvuge ngo essence sinzi baturiza muri ico gihe baca barabaturira baraherengetera aho hano baca bashirikira ikirundo c'amabuye kuri seti burasoma bibivuga ati bugingo nubu no kuvuga kugeza none munsi haracari ikirundo c'amabuye. Mwe muri ko mugenda guhangana n'abadayimoni mwaragwanye n'ibidayimoni bikomakomeye bya bindi bya mayimuna byande mugabo rakadayimoni gatonya kagapeti
kaciga gutera ibigwanisho, kaciga ibintu, mugo mugize imbere yako kadayimoni karabananiye. Raba akane ko yoba ari muri mwebwe. Muri senkani karanefu akabejeje umwe atejeje yoba abuze umugisha. Ingorane ziba hari n'ikindi gihe usanga umwe muri mwebwe abizi ko naka bitameze neza, ariko ugahishirira ngo kameme ngo vraiment ngo sino muvuga ngo urumva ngo no kuvugana ngo urumva ngo mureke abemo. Oya, muriko muri iyo nonera. Bwana sede sana. Hai irabananira gufata kandi yeri ko mari mayifashe. Ko mutavyumva. Hai irashaka kubananira gufata kandi yeri ko mari mayifashe. Mu masengesho rero y'umugwi turasubira rero muri rya jambo ryacu ry'amasengesho. Hari amasengesho y'umuntu ku giti ciwe, amasengesho y'umugwi yononegwa n'umunyavyaha. Uri ku giti cyawe Imana ikumva ku giti cyawe sawa. Mugo mukagira umugwi muteba n'abajene tusenge turabajene 20 30 40, mukamenya mu muntu muzi ko ameze nabi mu musinyare imbere ya wakati. Bwana situkoshe baraka, aha tuje kwamara 3 jours, we nawe wasize ucikije mugore ari mu nzu, taha ugende kuraba umugore, twe twigumire ku rugamba. Ongo kweli ufise rendez-vous n'umukobwa aza kugusanga ngaha, twavyumvise ko muca mukubita gafete muje hari inyuma ku we banza buragenda, twe twisigare turi 49 kandi birakunda. Bwana sede sana. Wewe akani reka kunyegeza ivyo bintu, subiza bikiri maguru masha, ingabo z'Imana zitarahonera ku rugamba. Mvuze ntuje uziko menyereye kuvuga nijwi mugabo ndiko ndavuga ntuje kugira ngo utahure neza. Hari icyaha uziko wakoze, nturindire ngo Imani havi kudomako, nusoboke ndogo uje kwihana. Udashaka kwihana tumubivamo ivyo bikogwa, wigumuruza uraza kuryoherwa witahira. Mugabo wibuke ko impera n'imperuka hazoba rubanza kubera ko tokwihana. Bwana sana. Hari gihe umuntu areka kwihana ngo yumva isoni. Uriko urumva isoni yo kwihana, umunsi uzobura kurasha ivyo isoni bizoba birimo. Abakobwa babiri ngo bari bakundanye cyane gose, babandi bitabo ngo ni ba famfe niko babita, unakundanye cyane bitango famfe, mugabo ntibavuga ngo kirankire. Umwacha avuga ati reka nipfishe kugira ngo ndabe abantu bankunda. Umari ipfishe, yifishije bararira barakoma induru, nakayapfuye. Wa undi nabagoma murabira abarize n'abatarize, ababifasha ibisanzo n'ababifasha bikomeye, bamushira mu sandugu, bagiye guhamba bagishize hafi y'ikinogo, ama aca amera nku wa undi umugenzi ati reka ndira ubwa nyuma, acararira ati ivyo karero ati bagira bagushire mu kinogo. Acara zanzamuka ngo urazi ko bazutse batangura kwasamura ngo wa muntu ba arakize, acashikirwa wa undi ati nawe ni wifishe, nawe ari ipfisha. Hama batangiye gutengeneza isandugu, vuga ati kandira ubwa nyuma, ati bari korakora isandugu, vyuka basuwe nyene ngo yangu je nza kuvyukira hariya ku kinogo. Bageze ku kinogo ati vyuka rero tugeze ku kinogo, bahejeje kwimba bagira gushire ko aho rero kwabwira abantu ati reka ndira ubwa nyuma, murazi ko ari umugenzi wanje mpfapfa. Ati nasikia haya, bashira mu kinogo. Wonda tuyezi nakwemera ko nakagenda, reka ndamusezera ijya nyuma. Abaze gushira mu kinogo umuko ati rero asamura ase nasikia haya. Babwira umuryango ati fata rero, arageze rero umwanya w'umuryango, urazi ko bafata umusenyi agashaka ku gipawa, atakira wa mbere wa kabiri wa gatatu. Ati rero babakozi rero bo ngaha ku mpanda ni musunike, ati rindira rya nyuma. Ibona amka
vyuka ubu rero urabona wumvise udusenyi senyi ati ture bagiye bafurira ati nasikia haya. Vya bigabo navyo urazi kumana baba bakeneye ko muheza n'ingoga baje gukorera abandi basunika wa apfiramu juu ya kusikia haya. Harageza aho wihana, harageza aho wihana, uguma wumva isoni muga harageza aho wihana. Kuri uwo munsi ntuzovuga ngo mana ngo vraiment ngo nazi ko je vraiment nazi ko arakora muri eglise mana kwa gicekesha hapa sindakuzi. None ko birivuga ngo azovuga ngo sinigeze. Urabona igihe cya kera Yesu ataraza abantu bahanirwa ngaho nyene, ariko Yesu amaze kuza ntibakihanirwa ngaho nyene. Umuntu ashobora gukora ibyaha 20 ku munsi umwe, 30 ku munsi umwe, kandi neja kongera ibindi, kandi akaza mu rusengero, kandi vraiment yagoreye agashati cyangwa pantaro kandi cyangwa akajipe kiwe, nukuru kagenda umumenye ko afise ibyaha. Bavuga ati bariko baraja mu ijuru avuga ndi wa mbere. Mbwa Imana itamuzi ni wihane kuramo hakani, kuko utafise agapimo ka kristometre umenye umuntu ati agakiza canke Kristo afise muri we anganuko. Ntushobora kwagiriza umuntu ati wewe ntukijijwe neza, wewe yo kurandagura mu gihe adakijijwe neza nyene. Ubwira Imana ati Mana uyu muntu atubuze imigisha ko ari gihe musenge amasengesha agarukira ngaha senga wapi senga Mana akani navemo akani navemo, kandi avuye mu usanga ibintu byose bigenda maze iminsi ndabibwira Imana nti Mana umuntu ubona azokorona igwa cawe hari imbere abaravamo, kandi uwo muntu ntazobura impamvu azobwira ngo wandavye ikijisho ngo ndigiriye uri akani hakobora inda bagukurayo. None ko beriko tokwihana. Bwana siwe sana ni wihane bigishoboka. Utegeza kwatura mbingu ya nani utaingia wewe. Wibaza ngo ni juru ryande rya nyokorome, ko na nyokorome ashobora kuguhinduka mu kanyi sasa, kandi Imana rero nta bujama. Uzingene yakunda Mose, wari umuzi Mose wewe uramaze kumusoma. Uzingene Mose yabwiye Imana ati Mana n'ukuri wotuma werengeteza ihanga ryose, wotuma nyicaje wako werengeteze ihanga ryose. Imana igahindura umugambi yari ifise ku bwa Mose. Uramuzi Mose wewe ingene yarakundwa n'Imana, mugabo amaze kwanka gukora ivyo Imana imubwiye nakamaze kubikora ugutandukanye n'uko Imana yabimubwiye. Uzigihano yamuhaye yamuhanye kutabona Kanani, kandi ari wo bari bahamiye bose. Bwana sede sana mwisano rya kera Imana nta mufyino yagira. Muri rishasha Yesu yabana na Yuda kandi amuzi amuhana ikigega Yuda. Mbwati Yuda we ubu mucungazina, kandi aziko yiba, kandi aziko atihanganira ifaranga, mbere azohava nagurisha na Yesu. Bwana sede sana bisizano risha muga impera n'imeruka yavuye yiyahura, nico gihano yamuhaye. Muntu umwe azose nta numwe yiyahuye atari Yuda. Ico ni gihano naco nyene. None wiyahuriye wibaza ko ashikira he? Ico si gihano nyamukuru kuja mu muriro. Yaguma sotora Yesu yigisha mugabo ntiyamudoma ko ngo we Yuda we urama. Yarigisha ubumva yumve udashaka kumva biramusha, mugabo arindirijwe umuriro. Natwe turasigura abumva bakumva mugabo adashaka kumva. Mudamu umwe ngo yaroga yinjira mu rusengero. Urabona rero ko pastor yavuga ati ni wihane we wa murozi we, ni wihane we wa murozi we. Urabona ngize gutya umuntu wese abona umenga niwe ndiko ndatonga urutoke mumbabare si wowe uroga. Wa mudamu acaraguruka ati nimba ari we wabumpaye urabuvuga. Acarasohoka. Inyigisho rero zo kwigisha abantu kwihana buriya ziragoye, kuko umwe wese acavuga ngo hajya pastor avuze ciwe, hajya buriya pastor ariko avuga naka urazi naka ngena paganye. Urazi naka ugiye kumusaba amazi ngene ntuvuge naka, mvuze wewe buriya. Ega simvuze naka, mvuze wewe. Ngurazi naka ngo nukuri haki ya Mungu ngo narumvise ko anywa itabi musi gitana.
nakapana mvuze wewe ubuhongize gutya ntuvuge ngo ni wabompaye. Igihe kirageze abasenga Imana basenga mu mpwemu no mukuri, kandi ushaka kuba uri mukuri mu gihe utihanye gutunganya ubugingo bwawe neza, ibintu byose bive ku murongo. Uribuka twatuntu wivye ntuzenya, twatwampuru wivye muhira, twatuntu uzenya wivye ntuzenya naka, tumusubize wihane. Urazi wa muntu uzenya, urazi kurukura mubesha wamubwiye n'izina ritari ryo, ni wihane. Cyane babwiye umuhungu, umukobwa yabesha umuhungu izina ritari ryo, byarazanye ingorane. Umuhungu abajije umukobwa ati nagukunze. Urazi ko abahungu n'abakobwa bashobora guhurira mu ikarti, ati nagukunze kubi, akavuga kwa kundi barababwira mu bakobwa, kwa kundi abahungu muhora muvuga. Acambaza ati wahe, umukobwa yisanga yavuze adresse, acambwira ati witwa nde? Umukobwa ati nihenze namubwiye adresse, nce ndamubwira n'izina ryanje rya vrai. Acamubwira izina rya mutonya wiwe, mugabo mutonya wiwe nawe n'umusazi. Bahuye akamwita naka, urumva boyisi izina rya mutonya wawe uritaba sivyo? None ko uzi ko hama misi yose bahuye hamusuri izina abwira bagenzi ati ngira ndabereke mura mwitanguki kujye mura bavuga ngo umuntu uzenya wanje ngo wikaze naye imisoro igiye kuraba inkumi baza basobetse akapanaro yakagoroye udu parfum, hari n'abakoti impuzu mu buyenzi murabizi, nigi telefone amahero murazi ko babikota, sinzi ko mari mubizi barabikota. Ntuzu mubone rimwe ngo agukange, mukubite surprise umusangi wabo. Uzosangi wabo kumbure ni wajejwe koza toilette yiwabo, cyangwa usange ahakubwira ngo ni wabo ugasanga kumbe n'umukozi wo munzu waho hano. Washika akakwereka inabuja ngo niwe nyina, cyangwa akakubwira ngo ni madamu wiwe, we ntubimenye kumbe ni inabuja. Simvuze mugabo ko umukozi wo munzu atoresha, bivaninge nuba wareheje wavuze. Wa muhungu ageze, urazi imisore rero acahagara kwibarabara nyatinze nyene yagaye, acatuma kana kari gafise igipine kariko karakina ati genda umamagarire umudemu yitwa naka, babita nambara abademu n'abara bivana. Kagahungu ati naka wa undasara tipu genda umamagarire. Akana gaca kinjira mu rupango ati mamu dogo, sinimba bari ba mamu dogo byo, ati gitangaza hari imisori sobetse imeze neza yakubise igipreshere gikomeye cyane baje kurondera naka, ati bavuze ngo n'umusheri wabo. Umumamu dogo nabari mu ntuze nyarasohotse hanze ya portail, ati urondera naka ninde? Ni chiwe. Uramuzi? Ati ni sheri wanje. Baca bamagara wa musazi rero, ingaruka yo kuvuga izina atari ryawe. Muze muvuga amazina yanyu ya vrai. No, harageze abantu bakizwa vya vrai. Biragoye, murabona ko dimanche twize louange na adoration. Biragoye ngene kwinjira muri louange na adoration kandi wambaye ipantaro uyivye. Biragoye, c'est vrai. Biragoye ngene kwinjira mu mwemu amazi waje woze nayo wivye, kuko wivye regide zo sinza hanu macishije itiyo, canke wivye amazi yanakari yishiye muri douche na ucurayitanura yoga ningoga urakwepa kugira ngo ntabone ko ari wo wayoze, canke agasabuni wagacomo ya hanu, none uje gukora iki? Amafaranga waje kwimoto canke taxi velo canke sinzi nayo wahenze umuhungu uramubwira ngo uramukunda ngo narinkeneye ngo kuja kuri fete ya grande sœur izobera mu ntuze Nyamucankuzo, itike ni 30,000 akacaguha 30,000 nawe ukacukwepera ngaha ukacuja mu mafungo ya 3 jours ngo wagiye mu ntuze Mucankuzo. Uko usenga ibiki? Tusemezane kweli. No, ifo harageza aho tuja mukuri. Hallelujah, amen.
tuje mukuri, uje ku meza y'umwami uri mukuri, uje muri louange na adoration uri mukuri. Urashaka kuvuga ati none ko je ndi umunyavyaha nce ndabiheba byo gusenga? No, wo bihebera iki? Ni wihane none. Sasa probleme iko wapi? Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Nta cyana kimwe Yesu ataharira. Na cya kindi wakoze no munsi arashobora kugiharira. Na vya bindi wakoze ejo, na vya bindi wakoze cyagiye wibaza ko byaboze vyibagiranye, abantu baravyibagiye, mugabo Imana ntabwo yavyibagiye. Biracyakwanditse ko ariko kwihana no munsi byose akwezesha amaraso. Haleluya, haleluya. Akani baca baragifata. Urazi akani cyo bisigura ni Giheburayo, bisigura ngo trouble. Trouble mu Kirundi sinzi ko ari gukora ibintu bitajanye n'urutonde. Abantu bakera bita amazina kandi agakurikirana abantu. Abandi bari mu rutonde rwo kusahura bajanira Imana, nawe ari muri désordre, muri trouble yiwe. Niko bisobanura mu Giheburayo. Akani yandikwa A na K, ijya K, ijya K mu Kirundi na A na N. Akani mu Giheburayo bisigura trouble. Witwa nde? Suzuma izina ryawe ntizave zigukurikirana. Je navuze nti abantu bafise amazina goya ameze ukuntu murashaka kuyahinduza. C'est vrai. Ko kujya kuntu baguma baguhamagara biraheba bikagufata. Nimba ariyo masumbuko ambabarire. No, c'est vrai. Urashaka kurihindura batabo? No, urarihindura. C'est vrai. Bo kubera kuri karanga muntu urashaka kutarihindura kuri karanga muntu, mugabo ugiye muri etat civil urashaka kwemerera, mugabo wanka ko urarireka kuri karanga muntu naho uzori kwita ubwira abantu tukuva no munsi jyani ryatabu rirahavuye usigaye nitwa raha. Witwa macungu ukagenda ugihinduza ukavuga ati mbuzoye mumpamagara furaha. Witwa mubabaro ukavuga ati mpamagara munezero. Birashoboka. Haleluya. Harageze kandi umwanya n'uyu wabasenga basenga mu mwemu no mukuri. Haleluya. Hari ibintu umuntu agira nyine ari utuntu umenga ndo maisha bwana, nifanyeje bwana, ndo maisha. Unaona urabona nko mu Burundi umuntu kugira ka fraude, urazi akora akazi nyabaki aratibura ibintu kanaka hanaka, nibwo buzima. Bireke ntuzopfa, kora kandi kazi kameze neza. None ukora akazi nyabaki, nkora akazi ko gusasira abamaraya cyangwa kurondera abakiriya abamaraya cyangwa hapana. Hiyo si maisha ndugu yangu. Bwana asifiwe sana. Utumupfa n'inzara mbwa ntuzopfa n'inzara hako ukora akazi nkako. No, ukora akazi nyabaki je nkora akazi ko kudandaza umubiri. Bibaho umubiri barawudandaza. Ni gwawe n'umutahe wawe wawuguza ngaye waranguye ngaye. Nabashingina za mu Burundi mugabo na hafi. Amatangura ku prepara filme twari twayise Pastor Jack. Yo filme yitwa Pastor Jack twakagombye kuyikina mu Giswahili. Ndi nari acteur principal. Hakaba hari umukobwa hama yo filme yari uko ategezwa kungusha jewe Pastor Jack. Hama tukagira ama repetition nkabona koko ibyo kungusha ariko abikora neza. Nkavuga ni vraiment uyu muntu arazi anajua ku act, arazi gukina neza. Arazi gukina neza. Ndamwishimira kabisa, ndavuga turose mu actrice adasanzwe. Yarankorera ibintu byo kungusha koko nkabona udakijijwe wogwa. Nkavuga ni arazi gukina. Sasa amara indwi zibiri ataboneka. Haca hazundi baca bashira wundi turakinana nawe yaragerageza mugabo ntiyashikira wa wundi wa kare. Mugabo nca ndabaza nti nivyo uyu mwashize ndabona arabizi nawe nyine kandi nawe nyine yarakaze mugabo ntiyashikira wa wundi wa kare. Hama ndiko mbaza uwo nyene acambwira ati yarusa karaka. Akaraka
uyu munsi urarenga n'undi munsi wa repetition none nuba karaka cyo nikarahera toya nikarahera urabona cyo nibaza nti ivyo byose yagiye kubigisha igifaransa ni none akora akazi nyabaki ngo acambwira ngo dukora akazi kamwe none we ntiwarosa karakato yaje nkore rino ndonsa karaka rimwe na rimwe hanigenda kabura none réellement agiye kwigisha karaka mugakora gute mutanga kuru disware cyangwa ati navyo waruzi ati niwe nyine utabizi ati twe dukora akazi ko kudandaza umubiri. Kumbe ndo kazi ambayo mnayo jameni. Poleni sana. Abantu bakora ko kazi pole sana. Maisha magumu tena ya tabu. Si uyaache tu. Nani woyareka? Haricho woba. N'abandi bose badakora ko kazi ni babayeho. Hari migani abarundi bakora ubuzi bupfuye nabi nk'ubwo baca ngo utivye ngo nasumira umwana. Tweko tusumira abana kandi tutiba. Ngutabeshe, bavuga ngutabeshe. Ngutabeshe ngo ndusumire. Sindawuzi ko mugani ndishobora kwinjira mu mutwi wanje. Mu izina rya Yesu ntuzonasubire kwinjira mu mutwi wanje. Ngo umugabo n'ujye utwiwe akajya n'utwabandi. Imigani ibisuma gusa. Iyo rero usanga yuzuye mu mutwi wawe kandi rero uri kuravuga ijambo ry'Imana ukavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo ngo ntujye utwiwe akajya n'utwabandi. Ugafata umugani w'ikirundi ukawitirana ijambo ry'Imana. Umuntu akubwiye ijambo nk'icyo cyumubaza ati byanditse. Cyo ati bon inge ndaza kuraba ndi muhira. Niambie imeandikwa wapi? Yesu ashimwe. Naho navuze nk'ujajura harageza aho wihana. Kuko ivyo ukora biramaze kugera ahantu. Kandi biramaze kubabaza Imana. Harageza aho habaho itandukaniro ryawe ukijijwe ni ryawe udakijijwe. Hari abantu uzumva ngo nakangwa arakijijwe cyane. Ntabwo ukizwa cyane kubaho. Urakizwa cyane ntukijijwe kimwe muri ivyo. Ngurumva ngo none ko nakatiba ngo rega bajya barakijijwe cyane. Nako atagikigavu atagigiture ngo bajya barakijijwe cyane. Ntabwo ukizwa cyane. Navuga ngo ngujya n'umurundi wa cyane. Uri umurundi cyane nturi umurundi. Ongo kweli. Ngujya n'umuntu wa cyane uri umuntu cyane nturi umuntu. Mugabo ururimi urashaka kuvuza igifaransa cyane cyane ntukizi cyane igiswahili kirundi gutyo. Mugabo vyagakizwa ntibibaho. Ngurumva ngujya yashitse ku musaraba arebarara na urenga. Urakijijwe cyane ntukijijwe. Yesu ashimwe. Hari byo wagendeyemo utashoboye kwihana. Harageze umwanya wo kwihana. Umuntu wese agomba kwihana. Kugira ngo asenge isengesho ryiwe rishike ku Mana yiwe. Arashobora guhaguruka kugira ngo dusenge.